tugire Kristo muri myi wikawa muri myi wikawa sawa leo murakoze ama rero mwese mukoraniye nga ndabaramukije mu izina rya Yesu kuri uno munsi rero urabona ni umunsi usa nk'umunsi udasanzwe kuko nitwaye tumenyere gukora inama yo kwa Mungu kandi baba twara dukora inama ariko twayiteguye imbere y'imisi 15 ariko ubutumwa nk'ubwanshikiriye je yuko hari bashitsi bazotugendera bari babimbwe ngo saa 8 hama none urabona mbere nsanze nacerewe iminota ishikanye ibire ariko mwe mwashitse kare hama rero bashitsi nawe mwatugendeye mwese namwe turabahaye kaze nkuko mutubwiye ngo muri mwishira hamwe agro TV urumva nirishasha tugyuma nkaje nkije naje nari bwumve ahubwo mbere umuntu yaviza agakaye ngaho na kumbura mujyandike nuko jewe rero nitwa Manirakiza Emmanuel ije ndongo iyi koperative ya Gikawa iyi koperative yacu yavukiye rimwe n'ayandi makoperative y'abarimyi bikawa mu Burundi muri yatanguye muri 2006 nuva rero twayivukishije twari kwitonoro ryari rya Sogestari yorugura Kinyovu hama turaza ngaha turahagura itongo ko tugitangura gushinga koperative twari tuzi ko tuzogura jya tonorero ya Sogestari mwacagiye leta agomba kugurisha amatonorero hama basanga ntibikunda baca rero abari baturongoye munze muri Sinaki no mu mafederation bacagiye ati rero barimye n'ubundi umugambi ntupfe muhaguruke tugire utuministration nuvale twe twaciye tuzagura ikibanza ngaha tuca tugura muri 2012 2013 tuca turubaka muri cyo gihe rero tuza kugura ngaje se nabwo mukuru wa koperative nari umukuru w'urunani ubwo mukuru w'urunani ubu naho niwe mufasono yo jewe rero tuje kubaka ngabi 2013 turubaka 2014 niho twatanguye ibikorwa byo kwegeranya ikawa tuzegeranije turabandanya bujya kugira ubu tumaze kwakira ikawa imyaka 6 uyu mwaka ugira 7 umwaka tutanguye kwa naho nazitaza neza mbwo nta nizamye mu gihugu umwaka ugira 7 hama rero je nserutse numva umengo uri kurabaza yuko harabo badufasha canke ama microfinance je ndibazaba bakenyezi barafise intu vye ama groupe barafise imigwi y'amashira hamwe iwabo bashinze ishira umugwi wose urimo abantu 225 basanzwe bakora hari umugambi wa Christian Aid niwo wabatanguje gushinga iyo migwi mengari 2016 nimwayitangura hama rero menga bisa nk'ibigeze kure naho bye mu gihugu bigoye kuko hariho kijya kigega ca Sekabu kiri kuri Gardinor mugobona zikora mu Kayanza baruguruye muzasiga mutora amafaranga hafi hama rero aba rero kubera uwo mugambi wa Christian Aid urumva barabigishije nyine bashobora kuziganya no kuguranana baziganya burindwi hama bakaguranana urebe bari bageze ku rwego rwo kugideni muri banki mugo gusanga ingorane bo bavise niyo bayizi kuko bashobora kuba bipfuza ko bogurana miliyoni zingayo bagasanga Seka bibemera toya mwebwe mwo tubaha ibihumba 600 canke umuliyoni nitubarenze mugo bashakanyeka kujya ati bakore bikorwa biboneka je numva rero nkamwe bwe ko muvuze ko ico mujejwe cyane uko ari kumenyekanisha ibintu biriko birakorwa mu gihugu nyene abantu bifashe ngaha ivyo barangura canke ivyo babibagoye mugabo nico kintu c'abafasha naco hari igihe hose ngari cyo mwogiye ati mwebwe rero niwo barondere wo bafasha mufise umugambi yo bafasha nzero zaje uri kuravuga ikintu kijanye no gutegura imigambi nko gutegura imigambi aba ntavyo bashoboye atari nkamwe nyene nkamwe mwamwaje muce mujya ati umugambi utegurwa gucya basi rero bagaca rero bawiruka inyuma baronse umuntu abibafashamo hamara twe twatubahaye ikaze muri abantu baje gufasha umurimyi w'ikawa ivyo byo twabishaka kabisa kuko nk'ubu muvuze ko mugomba kumenye kuzamuramenyekanisha inkuru ni vya bindi ngaha nk'ubu atari umwaka nyene leta yikubisa gashi tukumva ngo azoba amajana 7 twahora tuguma tunihira ko igiciro gikawa ari gito kandi nubaye mu majana 7 turibaza ko ntakwiye gituma dakwiye urabona ibisasizo by'ikawa nta bikihari nk'umuntu umuhangwa gusasirira ikawa igiti cy'ikawa shaka kugisasira ku mahera amajana 5 nuko kandi iyo kawa nayo igoreye
uyitanze kuri umwaka 500 gusasira ku giti c'ikawa irashobora kuzoca yama umwaka umwe hagacaca mu myaka yindi 3 yiruhuriye itariki irasubira kwama ariko yo ibikorwa vyovyo bisaba ko ibikorwa rero biguma bicamwe nububaye muvuze rero ihande y'ivyo iyo migambi bica vyumvikana nkuko nyene n'abandi barabidukebura ko murimyi w'ikawa toguma kwikawa gusa akwe n'indi migambi nkabaye ini wacu umuntu urabona girwa n'akavu si bose rero baba bafise ubworozi hari nka usanga bakeneye nk'udutungwa botora kwa kavu mbere n'inkazo abagore bubasigaye bashaka mbere nabo n'inka ko boza barahirira kuko yoroye impene yego nayo nirazana umwavu kandi umeze neza mugo kugira ngo agwize umwavu azokoresha yoroye impene ntibikunda ariko yoroye inka ni igwize umwavu n'ingoga hama rero tukaba tubahaye ikaze umwanya tuzakumarana ngaha nkuko nyine wabivuze ati abantu baze kwisanzura kibazo bumva bovuga bagishikirize narijya mwaje ubutegetsi bubizi kandi twaba turiko turakorera ku mugaragaro impande y'ibarabara tutari no mu nzu ngo bave bajya nkeka ari ibindi bintu turimo hama nkabashimye nkenguruka tugira amahoro yego murakoze kumpa ijambo jewe mbanza nidondore jewe nitwa Nzeyimana Godiverita nkaba ndimboneza y'iyi migwi yanje yego ihurikiye muri koperative jewe ico mbona cerekeye nk'izo kawa nk'ico kiro ico giciro bashizeko yego biriko biraza ariko naho biriko biraza twebwe turavye kirakwera buri kikaba nk'igihumbi kubera kuko turavye ikawa ukuntu ziragora turavye ukuntu umuntu azishikanya kuri ezine n'ukuntu tuzikorera sha dusanga amahera adakwiye neza ku mukozi mugabo rero ubuho biriko biraza n'imitende bona vyaguma biduga vyaba mitende yego mwatubwiye ico ini matongo dukwiye cyo teza imbere abakenyezi twe cyane turahagarara cyane ku burimyi n'ubworozi twigurimye n'ubworozi nabwo twe cyane turakeneye ubworozi kuko nizo kawa wumva turiko turahayagiza twego abakenyezi imigwi yarihaye yuko ibifise igipimo cyabo umukenyezi akagira igipimo ciwe kandi ico gipimo nigise n'icabagabo tukagifumbiza umwavu w'ikirundi none uwo mwavu w'ikirundi rero mu gihe tudafise ubworozi bukwiye ucutugora cyo gituma rero twebwe kuvyo vy'urimye n'ubworozi tubihagazeko cane ahubwo bwe mutugendera mushika imbere data wanye mugwe mudushikira imbere ubworozi babutubashe gose uko abakenyezi b'imatongo n'abantu bashiruka ubute abantu bashiruka ubute gose bazi gukorora barazi gutera ivyasi vy'ibitungo naco gituma rero ko mwatugendeye igira ngo ivyo bintu bizogenda neza yego murakoze nanje nitwagira uko ushaka bereta nanje hambavu y'ivyo vy'uburimyi n'ubworozi nk'uko uwo muvyeyi yabivuze by'ukuri ikindi twovuga twebwe abakenyezi bahana matongo botubasha imbuto zirobanuye kuko turabarimye hambavu y'ivyo vyorogwa bakatubasha imbuto zirobanuye kandi n'imiti yo kubipoma kuko dushobora kurima hanyuma rero bikadupfana twarimye nivyo navyo nyene murakwiye kubishira hamwe n'ibindi hanyuma rero ibiterwa vyacu bikagira isura nziza bikanaratwa niyo tubishoye ngaho kwibarabara bakavuga ati ibi bigori ubu bushaza naho buriko buragwara ibi biterwa byarakurikiranwe ivyo byose turabikeneye kandi turose abadutera intege ingufu turashobora natwe gutanga ingufu tugakora umugambi kandi nuko kuntu mwavuze ko twoba dufise aho twikora mu kugurana
by'ukuri twebwe turakorana na Sekabo barashobora kutugurana ariko nk'uko ujya mutama yavuze ati dushobora kugurana amafaranga kugira ngo dukore umugambi kumbure uko twayasabye ntituyaronke kuno ngirana amakenga biyumvira ngo ntitwo ariko by'ukuri ini matongo nejo bundi twamye tuvugana nabo by'ukuri ntiturabaheranira Sekabo baratwizeye kandi naje turabizeye izindi ntambamye turashobora kubagurana amafaranga tugomba gukora imigambi agateba pe mbere hakabamo n'agashavu nko ku bantu tuba turi imbere y'abandi tuba twajyanye amananti gutyo bagasubiramo bakatwimva ati tuma mugenda mutuzanira amananti yacu ibyo rero bica bituma imigambi ducegwa kukubera aho tuba twikoze badutebeje ico naco na Sekabo kweri mukorana kandi Imana ishimwe burya ncenda byo ndagutahura je bundi warantelefone by'ukuri na Tarasisi yijaje twamye tuvugana kabisa aho hantu bari kubitagashi kuko ivyo navyo biraca intege gacumenga abanwanyi boca baja ahandi kuyandi mabanki kumbure babanyarukiriza ko nk'ubu uyu urabona turatanguye tugomba gutangura gukora imigambi twiteguriye kugura imbuto z'ibitunguru nukuvuga rero wasavye kuri banki tibaguha agafaranga uburipanze buragura imbuto ugura umwavu bishobotse ukotesha ha kuzorangurira umugambi uko bateba kuduha niko umwanya dutakarana ivyo navyo murabidushikanira ivyo navyo n'intambane tugire kirisa nk'ikintu cyo kunganira ku ikawa bikinjiza amafaranga nuko nk'izo microfinance nyine zo kwemera zigatanga ingurane ku barimyi bikawa basanzwe barima n'ibitunguru kuki bitunguru umuntu ashobora kubirima ariko ikibazo cyaciza haraho byera kubera abantu baba birimye bose ikivunga gaca bibura isoko bibuze isoko rero biratuma umurimyi aca asubira inyuma bukebuke kuko abuze igiciro abahombye ariko ingorane rero gitunguru kicera kiba gifise amahera menshi kigeze hagati kica gikoroka kiriko kirahera gica kidubura injuro nyinshi bisa nka bimwe ati ari abanyembo avuga ati je ndanguye kurutu y'amavuta ibihumbi 30 mu kwezi nk'ubu kwa gatatu kwa kane ati ndayibitsagira mu kwa gatandatu ndayigurisha 50 ivyo biraba n'ibitunguru niko bimeze mugabo rero kubw'imitahe abantu bakoresha urumva n'ubundi ikigaruka cyane nuwa mwavu kurunga ngene barunga umwavu ukwiye nandi ino uburimyi bwa mbere buhari ubu uyi icambere n'ibitunguru yego nibi bigori navyone ibigori navyone ni sawa ibigori ni sawa wabikurikiranye nk'ujya mu vyeyi yabivuze ukabikurikirana ukabipompa ibigori navyone ni sawa eka n'ibindi bimwe birahari nk'abafise ku mitumba hejuru ingano barazirima ariko muge kigoye cyane umutahe gose ni bitunguru n'amatomati ari abayarima ari abagore bamwe bari bazi kuri mitomati nkuko hari abagabo bazi kuri mitomati ariko cyane microfinance zotanga nyene ingurane mu burimi tuvuga nko muri Sekabo abo ikibazo bagiriraho Sekabo irabaha amahera mugo baraca bagira ikibazo cyo kuriha hataragera kuko ngana umva vuze ati yaba yatubangukira nk'ubu tugira dutangure kugura imbuto bagaca baduhingurane twagura imbuto ikibazo rero kihari muri Sekabo baca bahengera ukwezi guhetse uzana inyungu ku mahera bamuhaye payo mahera nayo izo mbuto nyamba yaranaziguze mwizo ndwizine ntiziba ziragera gutera ibitunguru biterwa heza meza ya nyamba yo meza abiraheze bitewe no kuvuga kugira ngo byere hacaca ko yandaya akaba mezi 5 kugira ngo itunguru vyere ariko urumva gutangura kuri inyungu nuko gusanye n'abara amasezerano basezeranye mugo namwe numva babisaba ko bora nyine boborohereza bakaza bari basi nka rimwe mu meza ya 3 kuko bayo yarimwe nk'ama bakuguranye nk'ama ukagura imbuto z'amashu ugacuzi yoreza ukazitera izindwi zine urishe ku meza 3 uba wujana n'umukiriye ti umurima wanje w'amashu ugure kuko aba yabona ko ari meza nuko atari meza nico
uwo basabira bariko barariha ntibaze barariha ku kwezi ahubwo baze barariha basirimwe mu mezi 3 ano mafaranga bajanye bari yarihira inyungu babona ko nabone hari ico yakoze ariko umva gutangura kuri inyungu wayoreje nk'ibitunguru cyane ntuzi amasho gatangura kuri inyungu nawe utaranabitera urumva ko ari yataye byukuri namwe murakoze ikintu twebwe cyane burya abakenyezi tuguma tugarukako ni gitungwa kuko mu gihe turonse igitungwa tugaca turonka n'umwavu n'ukuntu bashaka ko abakenyezi natwe tugira ibipimo by'ikawa hariho ukuntu baduhaye akanama ati burya rero uri umukenyezi naho utoba ufise ahantu hanini wozitera urashoboye kuja harya impera y'umurima ukaza urahatera imibyaro hari igihe hari ushobora gutera n'imibyaro 10 harya uri kurarima tujya twatsi ukaza urasasiza ca giti kikaca kidufasha igitungwa cyane turagishaka kuko tutaronse igitungwa ngo turonke wa mwavu nubundi ntitworonka inyungu kuko ibyo byose bwabo buri mu bigori dukenera umwavu niyo kwa bavuze ati bugikawa uyimbiki no gukayishira mu mwavu bugikura n'ingoga igaca yama n'ingoga umuntu ragaca aronkeraho rero gutera imbere tugaca tumererwa neza babitwirukire mu ico gihe naco cizongurane mukidufashe mukivuge gose kuko bujya kuriha amafaranga ku kwezi waruzi kugiye kurangura umugambi ukabutarakora mugo ugacusabwa inyungu ujya n'ikibazo kirengeye nuko gusa umuntu atabari karaca hamwe yaba uri kuraca hamwe nk'uwo bavuga ati nzokora ico kintu nyene ni hamwe nyene ni deni ryo kugwa kugasanga ntuzoronka amafaranga wishura kandi murakoze twebwe ndeko turavuga ngo tukungena ahantu tugenda ngo duca urabona aho hantu ukungene twebwe tugenda tukaza kugurana amafaranga muri microfinance twebwe turaheza tukagana tukagurana tukayendera tukabura tugaca tugenda nyene nkuko nyene twe tuziganya tugaca duheza tukaza turiguranira tukaba turarindiriye hahandi intambamye rero twovuga neza urabona abareka aratora yandi urabona hari naho twarasavye bagiye kutuzanira aho hantu tuba twararengeje handi tuba twiko tunatanga inyungu hahandi agiye kuza araje wa mugambi nture kurawukora kwa kwezi tuyatewe nk'umunsi abona turi 2003 kuri 2003 z'uku kwezi kwa gatandatu ngo zana inyungu na ya yindi ya hahandi wari batega umugambi ngo zo yakura hariya ngo zana izo ni intambamye rero twebwe tuvuga tituragira ahubwo mwebwe mwanya kubaho mwebwe namwe mubona mwodushikira ahantu twebwe ngaha mu comparative yacu ya gikawa twebwe twamatwagwanye barazi yuko kwishura atari ngorane mwumva namwe mwoturongera ahandi hanywe tuza turaca tugaza tuteganya habiri kwishura sikibazo twebwe twokaba ico kibazo mwokidushikiriza tugatugeze titugerekerese urabona twebwe naho umuntu yoba yaduhaye iyo ngurane birashika iyo ngurane ntitubumbe kubera bishika mwishira hamwe naho mu mugwi ukaba ufise yindi ariko mu mugwi bagutije amafaranga nayo narunguka ku kwezi ashobora kuza nko ngaha bakakubwira ko mw'ivyo bitoki byabo harimo igikomeye bashaka kugurisha muvuganye ukakibagurira kibaguriye ukagenda ukagitara imibi gasha ukayijana ahantu nyene bayifungura bakakugurira bishitse ukaronka akanyungu gato ukabika gaca nyene wahura n'ushoye nk'intuzeye nk'amavoka canka yafise ku giti ukamugurira kazuratora agafaranga gato nyene kadashemeye nibaza na bagenzanje barazi yuko agafaranga kaboneka mu buryo bwinshi nk'uko mwebwe muriko muravuga ati none abakenyezi bo mu Kayanza naho biruko murashoboye byukuri twebwe urumva izo ngurane naho boziduha naho tuzironka turashoboye kuko turakoresha inguvu kuko twebwe urabona Imana yaraduhezagiye turi n'amasoko ari mu amazi nukuvuga turakoresha inguvu nkaho kunkengera tukahari mirengarenga nk'ubu muci nukuvuga turashobora kuzirima tukarima intore nuko uwo yavuze gucuruza imihwe nukuvuga rero turakora n'ubu muci twebwe tuboga tuguma tuturonka turavomera twatirengarenga twateye amashu twateragiye intore nukuvuga rero tukaguma
dushiramo inguvu tuvomera ibintu bikagenda neza. Mu gihe tutararonka hariya tugurana aha mu migwi tuguma duterana intege kugira tugume dukora imigambi ihuye nuko tungana, hama tukarindira ico gihe cyo kuronka ingurane yisununuye tugakora umugambi munini, ariko twahereye kuri utu duto twiwacu tukadutera kwegera gukora umugambi munini. Yego tugire Kristo. Twebwe abakenyezi je nitwa Kiresasi ntibazonkitsa. Mugabo rero twebwe abakenyezi bino twari dufise inguvu. Mugabo izo nguvu rero nazo dufise turabura ukuntu tuzikoresha. Twebwe urabona nk'ubu twimirije twegereje igihe cici. Nk'ubu twari gufata nka hose ku mpuze ku myonga tukatera intore, amashu, ubushaza, eka ibiterwa byose. Mugabo duca tubura inguvu kubera duca tubura ukuntu tuvomera, turiko turavomera dukura amazi mu ruzi tuyaduza ruguru ku ntuzeya ku mitumba turacoka. Ubu rero ico twebwe twiyumvira twaraba yuko natwe dushikira imbere nka twebwe abakenyezi mukaduha umupira za mashini zivomera kugira natwe turaba ukuntu nka jewe urabona nka je nk'ubu ndiko ndakura ndashaje nta nguvu nkifise. Mugabo rero bigenze gutyo onya noca numva yuko umengo koba karusho. Yego murakwiriye kubiraba mukaraba ukuntu twebwe none ukuri twari dufise ukuntu twoshobora kwimbura twebwe nkino mu mwaka mu bisanzwe mu mwaka twimbura kabiri, ariko twebwe twashaka kwimbura gatatu mu mwaka umwe twimbura gatatu. Nk'ubu mu kwimbura gatatu nk'ubu urabona hariho ahantu nk'ubu ivy'impeshi vyahavuye, mugabo twebwe nk'ahantu hose hegereye umwonga twashaka ko twoca turima ibintu ubushaza, amasho, irengarenga, intore n'imyumbati mbere bishobotse tugashiramwo n'ibigori. Twashaka yuko tworima nk'ibigori nk'ubu mu kwicenda bizoba vyeze. Yego nuko nimurabe natwe mutwongera inguvu. Utwo dutongo duto kugira rero ngo twimbuke muri bukebuke. Umuntu iyo aciye muri ayo mashirahamwe mato dufise uragerageza kugurana udufaranga dukenye, hanyuma ukarondera agafumbire kugira ngo ufumbire ka karima gatoyi, ukitonoka agafumbira bukebuke kugira ngo kiyungunganye uze kuronka ko kimbuka gwiriye. Mugabo utarose rero ako gafumbire nta kuntu uronka ko kahimbuka gwiriye. Ko gatongo gatoyi rero wiyumviriye ingene ugakora kugira tuze kuraba ko kimbuka ko kwiyongera, ucaho hantu kugira ngo urondera ako gafumbire. Ariko rero iryo jambo uwo mukenyezi avuze naryo nanje ndamwunganiye. Nk'ubu moci twe turabakenyezi tugiye kuza turicara tubona ko tugize intege nkenyi kuko twicaye turabura n'ibintu byo tubeshaho. Twe rero twasaba yuko tworonka ibintu twifashisha mu kuvomera ibintu byo muci, tukaronka rero izo nk'umukaturoza nk'utumashini rero twokoresha kugira ngo tuvomere. Ibazwari bo baca bayumva ko ari imashini nyene tukavomera utuntu two muci kugira anya rero ngo natwe tuze turakora muci twimbure utuntu two tubesha. Je nivyo tusaba yuko mwo bidufasha mo dushikiye imbere nawe. Jewe nanje nitwa Nahimana Donate, nico noshigikira ku ibintu byo burimyi. Twebwe baratwigishije kurima kijambere, gashobora gufata nk'umurongo w'ibiharage ukawucirira ku murongo, gafata umwavu gashirayo, gashofata hangira ukongera korosa ku mwavu, gashafata ugafurira wa mwavu gashira kwivu, gashoshira kwimbuto. Ivyo bintu bikurikiranye gutyo urimbura nk'ibiti bibiri wo bitonora inkoko y'ibiharage. Ucu usanga ivyo haje bimeze neza, hagera kubagara ugacongera ukabagaza yangere. Ucu usanga uwo mwimbu wimbutse neza. Bya ibigori ukabikora uko nyene. Ucu usanga ivyo bigori bimeze neza gose.
nico gituma rero abantu bokurikirana nko kurima kijambere ukarima burya kera twarashobora gutera nk'ibiro 10 ariko ntituronke n'ibiro 5 by'ibiharage ariko urashobora gutera ahantu ibiro 5 aga umutumba kubera utarenze intete zibiri jewe rero nabishimye gose kubera ibintu biguma byiyongera tugire kirisi oya kubera ko burimyi bubera rimwe urumva dusangiye akarere no kuvuga uburimyi butangurira rimwe kandi nonzo amagrupe yabo akaba ari ku mitumba kandi umuguka ugizwe n'abanywanyi 25 ahubwo icyo mbona gusa yaba byashoboka nkaseka iyo bibemerera bo bahingurane isanzwe gukurikirana ubwo burimyi kugura imbuto kugura imyavu no kugura imiti ariko yashaka kubera bo barabizi igwa abanywanyi ikaraba n'ingene yupfuma yenyine baronderera ipompo mugo bazoriha imashini bazirihira bonyene yo kuvomera kandi urumva imashini ibaye ari umugwi baca bayitengura neza ariko ari hamwe bo yakakanwa bari abo kumutumba ngozana abo kundi mutumba ngozana abandi bo kumutumba ngozana ico gikoresho cononekana ariko ari umugwi birumvikana biragendeka bo yitengura neza kuko kibari igikoresho c'umugwi ariko kugira ngo yakakanwa ntibikunda kandi burimyi nabwo bubera rimwe niho bica bigoranira burya niyo abantu basangiye ipomo ari nka mu kivura cabaye cinshi hari umuntu acarara adapomye nawe bafise umuti kugusanze mugenzi wawe yayigutwe ntiwo mutesha aca pompa gaheza ashobora gutangura gupompa gaheza agejeje hagati imvura ikagwa nukuva niyo cari guhanguce jana ashagira ati niyahita naho nsubira gupompa ariko mugo babaye kumutuze muri groupe bafise imashini iwabo abandi iwabo birumvikana oya umuti nuko yiyo ari hose kabuca nkindi microfinance bo baciyemwo yo badugiriza akagurana nyamba bashaka ati nize mu biterwa tuzokoresha no mu miti tuzokoresha mugabo baca badugirizako akarenze ko kurondera iyo pompa iyo mashini yo gupompa yo kuvomera mwavuze yo kuvomera yo kuvomera yo kuvomera zone mvise mashini candagira ubwoba tweba ko batwiza nk'ibintu by'indimo batubwira ati hakurima urupfu runini worima gato keza none buturira nk'abantu ndabitwa abazungu bigiziye ngaha hako twagura imashini ahubwo tukiri batoyi ntiturakura gose aho twokwitenga ibintu byo mu miliyoni gutyowe ahubwo womenga hamwe gamwe dufasha nk'abatuvugira mukaduhutura twari kugira twimenyerere buhoro tukatuma twongereza tukayakura muri uzi tukazoguha izo pompo zikuzakuze tumaze kuronka nk'ibintu nyene tuvuga ati utafise umutahe mutoya wacu kuko tuguze ikimashini gikuze ni nka kurya umuntu dufata nk'iyafise ni nka kurya nk'umuntu nk'iyafise afise nk'agakinga agaca avuga ngo hava rero ngende guhugura ikintu uze ikimodoka kandi rero aguze ikimodoka nivyo yaguranye vyose nta kamoto yarafise muhira n'ishabodoka imodoka cava azakoreshe ka kamoto ahubwo mwodufasha bakaduha utubazwari tukadutora muri uzi nyene tudaha dudugana muhira tukatosha tugura imashini twavuye kwetware tugire kirisi twebwe abakenyezi ikintu tubuze tubuze umwavu urabona numvise bavuze ibikeneye kuvomerwa mbega hajya uzompa ca cuma ndakivomeze ego nateragiye atamwavu nashizemo mugabo mwebwe tumaze kuronka ibitungwa aha honyene abakenyezi twicaye murabona umengo na hantu wata muga handiko ndaharaba nahafumbiye neza wa mwavu nawe urose aho ibiro 50 80 sinshobora kubura kandi mwayo meza ngahe mwayo meza 3 nkuko batuvugiye ati ingurane urabona muhora muduha ingurane ikamara ukwezi kumwe hajya n'ukuri kwari ukutubahera amaboko imugongo umukenyezi mu kwezi kumwe nta kintu abararonka yifashisha mugo mu mezi 3 iyo ngurane nayirose mukamana wa mwavu nkarima ntabeshe mu mezi aya ninarimo ibigori nkarima ibiharage nkarima yamashu ikicacu cyose nzorima ndazi mu mezi 3 nzoshobora ndakuzana ati nubwo ntakuriha laba kandi nawe ushitse muri nyamurima ndazi uzonezerwa kubera iki kubera wa mwavu none tuca ko dusabe amapompo
dusabe ibiki n'ibiki mbega nzokijana hanje ndagitereho wa mwavu atawumfise mugabo maze kuronka umwavu n'uwo mwumbati wo burya umwumbati urihagazeko nkawutera neza mu mwavu ryaba ryikije nkarica neza nkaribunda nkaca ngereka ko iminyosho nkaca nshira ku mwavu honyine nshoye imbegeti zitatu sinzorusha 230 nzoba ndiko ndishura mugabo ninaja kurima ngo mbonye kijya kibala eko nzogenda ndacimagure ata mwavu nta kintu na kimwe nzoshikako twebwe ikintu dusavye nk'abakenyezi mutwirukankire muturose bitungwa shaka oya naho bodunere 100 kuko bulazi mpene buzirazimbye cinge mukaduha iyo nka data aho oni tuzacu ko turisununura nayo tuko turasaba ibintu muteko muraduha umwavu naco tuzoshikako je baho nihongejeje n'umwavu urabona ivyo biragendana mugaye ikintu kinini cyambere umwavu w'ikirundi kubera nubona nizo kabaduhayagiza ubu bamaze kutubwira ati aho umukenyezi wese ari urabona nkuko babivuze yabivuze waduserukira abafumo baguha ibiti 5 mugabo bikitwa ati ibi biti ni vy'umukenyezi batubwiye ati wowe rero uzofata ca giti ukizungurukishe gutya umwavu w'ikirundi kandi nasanze biri nakamaro gose kuko iyo kawa bamaze kwishira ko umwavu w'ikirundi nawe wishitseko usanga itoshe neza neza nihigeze gusha ishana kanovera nawe wishitse kuravuga ati nukuri kawirahiye jewe hanini ikintu mbona igitungwa muturose umwavu w'ikirundi jewe aho nihongejeje ego murakoze kumpa kajambo jewe nitwa Ntahimpera Godelieve hanyuma je icambere novuga mbanje gukenguruka cyane ko iryo shira hamwe mwatubwiye yitwa Seche twe nubwa mbere twari turyumvise rero kuba batwiyumviriye ko nukuri ico nico cambere nobanza gukenguruka cyane ntawovuga ngo mwajugu canke kuriya kuko ni intango kuko kwari ubwa mbere je nibaza ko nta muntu yoga ahubwo turakengurutse cyane hanyuma ico twosaba ngira ngo uwo mugambi tuyage iryo shira hamwe Seche kuwo mugambi tuyage je nibaza yuko ego twumvise ko baturungikiye aba journaliste kandi twakengurutse cyane kuko no kuyaga burya ibintu byinshi biva mu kiyago umuntu mutayaze ntushobora kumenya iciyumviro ciwe ntushobora kumenya ingorana afise ntushobora kumenya icipfuzo afise ico ni cyambere twabanza gukenguruka cyane hanyuma mugabo ku abo bamenyesha makuru naho babaturungikiye twashaka imigambi dufise myinshi twayibayagiye tubenshi twavuze yuko abakenyezi turakeneye cyane ibitungwa kugira ngo turonke uwo mwavu cyane w'ikirundi kuko naho umwavu w'ikizungu tukoresha nukuri turawukoresha mugabo burya tutavanze n'umwavu w'ikirundi ivi ntaco turonka cyane kuko murabona twe hariho n'igihe bigera kutwigisha ibintu byo gufumbira ikawa hari habigeze kubivuga nga baratubwira kera ntitwari tuzi yuko ikawa zifumbirwa n'umwavu w'ikirundi twari tuzi ko ari uw'ikizungu gusa ubu rero baratwigishije ko kugira igiti cimbuke neza dutegereza gukoresha n'uw'ikirundi rero iyo migambi umva ko niyo tugiye kwaka amafaranga mu ntuzenya mu ma microfinance bayaduharaho bayaduhikiye cyararenze kugira ngo dushobore gukora imigambi twateguye cyararenze ikirere naco murabona yuko ntigisezerana kesho usanga ataco turiko turakura rero mwebwe nivyo muradushikanira ivyo tubabwiye ariko birakenewe yuko iryo shira hamwe libatuma ahubwo woduhuza nabo bantu baduha amafaranga bakumviriza bonyene tukiyagira kuko mwebwe hari ketwa batuma bakagira ngo murabesha sivyo twababwiye birakenewe yuko umengo boduhuza nabo bantu dukeneye ko bodufasha iyo migambi ari nkabo batugurana amafaranga ari n'iryo shira hamwe kumbure rifise ico ryodufasha nk'igihe rikatugendera tugahura tukavugana tubona ijisho kurindi jewe ahanini numva umengo nico cyane nosaba kuko nk'igihe twokwibonanira hoho kumbure n'ibisumbi byo twobivuga kuko nk'ubu ko bwa mbere bimwe kumbure ntitwanabivuze vyose hari igihe kera muzosanga mu mutwe twazanye n'ibindi imigambi tukagoma tuyigwiza kuko uko tubonana niko tugira tuganira hanyuma ivyo bintu vy'amashira hamwe rero yo ku mitumba nayo burya nk'ubu nk'igihe tukagira nk'amahiganwa dufate bakaduha ubushimwe woco usanga turiko turungurana ubwenge umwaka avuga ati sha kurya yanzumbije
reka nanje nkora uko nshoboye kugira ngo nanje hirya y'ejo nzoronka ako gashimwe nivyo numva umengo birakenewe ko botugendera ku mitumba bakaraba ivyo turiko turakora tugahiganwa hanyuma bakaduha nk'agashimwe gatuma burya ngo akoshe umusyi kava mu ngasiro rero ivyo byose vyotuma ngira ngo dushobora kwiteza imbere mu kubaho kwacu je nibaza ko ahanini nivyo mfise numva umengo nosaba nkabangize ati tugere Kristo muri wikawa muri wikawa muri wikawa kokoka ura mama tugire Kristo rero sawa